ngoma mvuge mbandanye ku byo turiko turiga ibijanye no gukura. Numva mpwemu yarangumirije gato mperaho nari ngeze vendredi hama mbandanye. Sinye za mbere zerekana umwana nuko umwana araselektiona, aracagura indya afungura. Umwana ikintu ca mbere kimuranga nuko aselektiona, aracagura imfungurwa afungura. Ndamaze kubibona sindi ko ariko ndamaze kubona benshi abana barakunda ibintu biri sucre. Ndabeshe nivyo ibintu bisosa, imbombo, gisuguti, ishokola, gitumbura, boom, n'ibindi. Ivyo nivyo acagura muga sivyo bimufitiye ikimazi gusa. Munyumvirize neza. Uzobona rero ko kiri umubebe ni ingene uri selective kubijanye n'ubutumwa bwiza bavuga. Kandi uzobona ko uri n'umuvuga butumwa ari equilibre mu gihe udaselectiona ivyo wigisha abantu. Kwera mu gihe c'iherezo hazogwira beaucoup plus abantu bavuga ibijanye n'ivyo abantu banezererwa bifuza bihwanye n'ivyifuzo vyabo. Umukobwa wanje uyu munsi n'umutwaro kubera aguma agomba utuntu dusosa. Mate midi ugira igisuguti ushiremwe amata. Wamuzanira imboga ntazo nkeneye, birabishe. Wamuzanira ibiharagi birabishe. Agomba umuceri, agomba sindi ko ari kubera je nkunda umuceri cyane nawuriye gake kera. Uburenda sengati Imana igikomere nari mfise c'umuceri gikize ngifata umwana wanje. Uko kuntu aselektiona nivyo byerekana ingena kiri umwana. Ntagomba bimugira ikimazi, agomba ivyo ashaka. Kino gihe turimwo n'abana b'Imana benshi baraselektiona ubutumwa bwiza bashaka kumva, bashaka kwakira. Iyo ni danger ikomeye. Grâce nzanira ndahace gato niruka 2 Timothée 3:16. Hera kuri verse ya mbere. Timothée wa kabiri igice cya 3 umurongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye. Ibihe bigoye. Kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana. Badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza. Bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. Je crois ni 1 Timothée. OK. 2 Timothée 4:3. Timothée wa kabiri igice cya 4 umurongo wa 3. Kuko igihe kizoza batazokwemera kumva ukwigisha kuzima, ariko kuko amatwi abajya yifuza kumva ibanezereza, bazokwirundaniriza abigisha bahuje no kwifuza kwabo, kandi bazokwiziba amatwi ngo ntibumve ukuri, bazozimira bakurikire imigani y'ibinyoma. Mu gihe cyerezo ibihe bigoye abantu bazo bashaka kumva message bumva. Ofete aba bebe spirituel baraselektiona ubutumwa bumva. Kimwe mu kintu kizoguha gukura nuko udaselektiona ubutumwa wumva wakira. Nagenda bari ikintu kimwe. Muramaze kubona d'abord ko hari ubutumwa abantu iyo babwumvise bari excited, bumva baryohewe, bumva banezerewe, amen abari nyinshi n'amashikanwa bari menshi. Muramaze kubibona? Hari n'ubutumwa abantu batazanira ishikanwa kuko ubwo butumwa ntibusanzwe bwakoze mu bigumbagumba byabo. Bibiliya tubariye muri ico gihe c'iherezo abantu bazoba bakeneye ibintu bihwanye n'ivyifuzo byabo. Uyu munsi nje ndi muri office prophetic nkaba ndiko ndavuga naho nyene muri prophetic nkaba ndiko ndavuga ivyiza mugira mubone. Biroroshe ko muri amashikano
biroroshe ko nza kumva amen, biroroshe ko intebe muziduza. Mugabo nagenda babarire, iyo si Bibiliya yonyene. Bibiliya nigizwe n'ivyiza muronka, Bibiliya yagizwe n'ivyiza mutakaza. Abana b'Imana benshi munyumvirize, biragoye, tuza tugomba ivy'Imana iduha, mugani tugomba ivyo dutakaza ku bw'Imana. Epota biri muri Bibiliya, nico gituma imeke izokwereka kuri kurakura. Bavuze ngo Imana ikugire neza uronse visa, uzovuga amen. Imana ivuze ngo iragoba mutange bigufise, naho nyene uzovuga amen. Kubera iki? Ntugishaka utuntu dusosa gusa. Bavuze ngo Imana iravuze ngo hewe ujya mugore si gwawe, urabizi ko wamwivye uwundi n'umugore wiwe uramuzi, muhebe. Abo bese cyatubabura mu isengero kubera iki? Ntibidigadiga ibigumbagumba byawe. Uracashaka ndakubarire ngene Imana igira ikongerereze. Messers amina ganda babarire, mukwiye gushimira Imana ubutumwa bwiza mwumva buri ngaha. Ubusaba ko muvuga amen ni sawa, ubwo budasaba ko muvuga amen nabwo nyene mukabwakira. Kubera iki? Bibiliya nigizwe n'ivyo mugira muronke, hariho Bibiliya iranagizwe n'ivyo mugira mutakaze. 2 Timothée 3:16, ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana, vyahumetswe n'Imana. Musubiremo ati ivyanditswe vyose. Cyane gose ivyanditswe vyose, cyane gose ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana. Bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya, kumutoza indero nziza mu kugororoka. En fait, finalité ni iyihe? Kasi turi kumwe? Next. Kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse, afise ibimukwiye byose, ngo akore igikorwa ciza cose. Ngoma ndabibarize gatoya, ninda kundi salade ngaha. Yara batadugije uko nta niyo mubona sava. Ni bande bakunda utwamwa ngaha? Ivyamwa. Umva urashobora kuba utabironka, mugabo ninda bikunda vyifuza tuza. Okay. Ngoma ndakubaze, kukunda ivyamwa hamwe wo kwa mugi ivyamwa, mbega woshobora kubaho wobeshwa n'ivyamwa gusa? Ntibishoboka. Nubwo bikunda, hari ibindi bintu bitari mu vy'ukunda mugabo ukeneye kugira ngo ushobore kubaho. Nico gituma mu bigize imfungurwa dufise nanga nguvu, dufise nsanganya ngaburo, dufise na ndema mubiri. Nubwo umwana adakunda kurya imboga amaregume, arayakeneye kubw'ineza y'ubuzima bwiwe. Ababebe rero bakunda ubutumwa bubabwira vyiza gusa, ivyo barose arahaciye, mbonye akwisuye, mbonye agusimbije, mbonye uri indege, mbonye uronse imodoka ya gatatu, mbonye wubatse inzu, mbonye utabawe. Imana ikuremeshe bigaherera ngaho. Ariko iyo uri kurakura, Imana irakubwira ngo Yesu nawe uri kuransaba ngo igikombe kirengane. Muri Bibiliya hara vyanditswe vyose, Yesu yarasenze ntiyishuwe, kuko yasenze ivy'Imana itagomba ngo Imana imukureke igikombe. Imana iramubwira ngo sindagikuraho, bandanya urugendo, reka ndaguha inkomezi. Abo tugikundana numve amen. Abashaka gukura rero ni ba selection, kubera finalité y'injya zitandukanye. Nugira ngo umuntu w'Imana abe bien équipé, abe équilibré. Mbaye wawundi babuze ngo subiza ibyo wivye. Entre ingenda bereke ingene abakristo bacitse abaninja, ninja abashawole mu kugerageza gukalma conscience yawe. Matthieu 19:16 munaza kuyandika, bafise aho bandika. Haje umutunzi imbere ya Yesu, sindiko yari yambaye ikoti, araza ati mwigisha, nokora iki ngo nze ndagwe ubwami bw'Imana?
Mwumva kumenga bagira ikibazo ciza, numva ashaka guhinduka, numva ashaka kuva mu byo ndimo. Yesu aramubarira ngo witondere ibyagezwe n'Imana ati yo ivyo nabihejeje kera mwami ntabyo waruzi. Yesu acamura ati hariho kimwe hajije, genda ufate ugurisha ibyawe byose hama ubitange ubihaboro hama uzunkurikire. Ngoma ndabereke mbega n'abaje ikibazo cingene baja mu ijuru, ntiyumva keneye inzira yo mushika nayo, mugabo ntari ready kujya imboga Yesu amuhaye nyimbarizo zija mu ijuru zimushikana mu ijuru. Icamubariye bibiri tubarira ngo uwo musore yumvise iryo jambo ntari ready kurekura, nubwo umengo nivyagomba niyiteguye kurekura, ngo agenda babaye kuko yari afise itunga ryinshi. None nyimba babaye ijuru nivyo afise, mu yandi majambo ashize ku munzani, niyiteguye kurekura. Aho niyo Christianisme ya kino gihe igerageza kudigadiga abantu. Bantu b'Imana, je narabaye vaccine ntona ningene mu ndaba, ndanezererwa abo nza kubona batariko barakanura neza, ndanezerwa ko ndazi ko uno mwaka dufise mission idasanzwe kandi ndazi ko tuzoyishitsa, yuko tubona ihinduka ryanyu mu buryo buteye ubwoba. Apana tugira abantu babuze naho bahagarara, mugabo ari le tigre en papier. Uyu mwaka le 31 décembre ico tugomba kuzokwirata Imana ningene wahindutse, ningene wavuye ku vya kera, ningene uyu munsi wadashwe ivya kera. Iryo niryo rikomeye, abo ni Imana igomba. Apana ko tunezererwa dufise amakirita 3 n'iya 4 tugira twagure barko, ariko ugasanga Imana ije kuraba isanga ba bantu bakimeze kwa kundi. Ndashima Imana abazokwakira ijambo muri ubu buryo n'umutima ukunze, Imana izobahindura. Ngo agenda babaye, meaning iryo juru ndarihevye hako noheba ibi. Ni nk'abantu baza nagiye gusenga dimanche akumva umengo hari ikintu yaronse, mugabo nturi ready, ntiwiteguye kujya imyungu naho itakuryohera, kujya umwumbati naho utakuryohera, niba wo gufasha mu buzima bw'iwawe. Juste du calme de conscience, nagiye gusenga dimanche bavuze ijambo aga conscience ba Yesu yoza dimanche vraiment no cangenda. Ndugu yangu suko bimeze, mugabo dufise no musi sorte de prophète. Mumbabarire ndemera ministère prophétique kandi Imana ihezagire abayirimwo n'abayikoreramo, mugabo sinizera ko umuntu wese yahawe ministère prophétique yo kuvuga ingene abantu bagira burira indege gusa. Ndizera ko ushobora no kuvugishwa ingene umuntu ashobora kwihana. Mugi ivyo nibiba kubera iki? Nibidigadiga ibifyifuzo biba. Nushobora gukura urya yawurute, unywa yawurute, nushobora gukura urya imbombo, nushobora gukura urya udusuguti, urajya amateke, urajya imyumbati, urajya ibijumbu. Nk'ubu narumvise amasorte babagirira abavyeyi ba kino gihe baranize, bagirageza uno musi umwungu, uno musi umuhigijumbu, uno musi umuhibiraya, uno musi umugirire imboga zivanze n'iki. Ofete kugira umwana ashobore gukura amagufa yiwe akure akomere, umubiri ukomere, imisi yiwe, ivyo byose birakenewe mu buzima bwanyu. Nico ituma ndiko ndabwira bizokoreka kuri umubebe ingene usigaye selection ivyo urya. Mbaye wawe ndimbwira mugenza ati zurajya niba ari Imana izoba yatetse. Epinare ujya, umwungu ujya, ngene banda ubugari bw'ibigori ujya, n'ibyo udashaka. Muri Bibiliya haranditse ngo nuko Imana irareka Daniel atererwa mu gobo gw'intare. Biranditse muri Bibiliya, ariko nubwo atere mu gobo gw'intare harabayeho gukira. Muri Bibiliya haranditse Yohana bamushe umutwe kandi bamuciye kubw'inyungu y'ubwami bw'Imana. Mugabo hari amaverse duselektiona kugira ngo akalme de conscience twacu. Abantu bagomba gukura, bagomba kujya ijambo ryose ryanditse muri Bibiliya. Nihuta tabo cambe c'abami 22 uhere ku murongo wa 6. Abami wa mbere igice ca 22 guhera ku murongo wa 6. Ni histoire isa na ndende gato ariko turayicagagura.
ariko mwumvirize. nuko umwami w'Abisirayeli akoranya bakamenyi bari abantu nk'400, arababaza ati mbega tuje gutera i Ramoti Gileyadi canke dusigeho? Baramwishura bati duga uhatere, kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe mugenzi. Ariko Yehoshafati arabaza ati mbega uretse aba nta muntu avugishwa n'Uhoraho yoba ngo tumusiguze? Umwami w'Abisirayeli yishura Yehoshafati ati hacasigaye umuntu umwe twoshobora kubaza akadusiguriza Uhoraho, yitwa Mikayi mwene Emura, ariko ndamwanka. Umvesha, ndamwanka uwo muprofeti, ndamwanka kuko atahavugishwa ibyiza kuri jewe. nta na rimwe avuga ibyiza kuri jewe. Mwabyumvise? nta na rimwe angurira imbombo yamagomba ngo nge ngo amagufa, ndamwanka. Komeza. Yehoshafati aramubarira ati sigaho mugenzi, ntacuvuga utyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umuntu w'inkone, aramubarira ati genda unyaruka uzane Mikayi mwene Emura. Genda umuzane. Kandi umwami w'Isirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bavyagiye ku ntebe zabo z'ubwami, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku nama kwishikiro ry'ikirimba c'i Samariya. Bakamenyi bose bavugishirizwa imbere yabo, abandi ba profete bose bavugishirizwa imbere yabo. Maze Zedekiya mwene Kenayana yicurishiriza amahembe y'ivyuma, aravuga ati uku niko Uhoraho agize, ngo aya mahembe niyo azokwirukanisha Abasiriya gushitsa baherengeteye. Muravyumva? Afashe n'amahembe nka acte prophetique, ukunyene niko uzokwirukanisha abansi bawe mwami. N'abandi bakamenyi bose bavugishwa batyo, bati duga utere i Ramoti Gileyadi, bizokuberako, kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe mugenzi. Ego. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikayi iramubarira, itabuvugishwa bose bahurije hamwe gusigurira umwami vyiza. None rero nawe amajambo yawe nabe nka yabo. Prophet Mikayi, abandi bavugishwa 400 bavugishwe ko umwami agenda gutera kandi azotsinda. Umviriza nawe we rero uvuga ivyiza. Wavyumvise? Uvuga utubombo, utubiswi, uvuga ivyo umwami ashaka kuko agomba kuja gutera. Sawa. Mikayi aramwishura ati ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, ico Uhoraho ambarira cose ico ambarira cose. Nuko ashitse imbere y'umwami, umwami aramubaza ati Mikayi, tuje gutera i Ramoti Gileyadi canke dusigeho? Aramwishura ati duga utere, bizokuberako, kandi Uhoraho azohagabura mu maboko yawe mugenzi. Avyumvise? Avuze vyiza kumwe babandi 400 bavuze. Umvirize umwami aramubarira ataho ndakurahije nzogeza ryari kugira ngo ntugire ico umbarira kitari cukuri mu izina ry'Uhoraho. None basha uyu muntu agomba iki? Avuze ngo amubwiye vyiza ashaka. Si wese nandara kurahi, nturi kurambwira ibivuye ku Mana. None agomba iki umujama? Umve 17. Aramwishura ati mbonye Abisirayeli bose basabagiye ku misozi nk'intama zitagira umwungere, kandi Uhoraho agize ngo bariya n'abatagira shebuja nibasubire iwabo, umuntu wese yigire amahoro. 18. Umwami wa Isirayeli abarira Yehoshafati ati sinakwariye kwatogira ivyiza avugishwa kuri jewe atari ivyago. Mikayi arongera, inge gatoye muri ko murabimva histoire. Mikayi arongera ati none rero niwumve ijambo ry'Uhoraho, mbonye Uhoraho avyagiye ku ntebe yiwe, ingabo zose zo mu ijuru agira avuga ivyo mpwemu yamubariye apana ivyo yigirishije. Ingabo zose zo mu ijuru zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Maze Uhoraho arabaza ati ninde yogenda kosha Ahabu ngo aduge i Ramoti Gileyadi agweyo? Kuko umwe aravuga ashira ukwiwe, uwundi ukwiwe. Hanyuma haza impwemu ihagarara imbere y'Uhoraho, iravuga ati jewe ndamwosha. Uhoraho
arayibaza atuja kumwosha ute nayo iti ndagenda nihindure impwemu y'ibinyoma mu kanwa k'abakamenyi biwe bose nawe arayishura ati nuko uramwosha kandi uzobishobora genda ugira utyo nuko noneho raba uhoraho ashize impwemu y'ibinyoma mu kanwa k'abakamenyi bawe bose kandi akugeneye ibyago maze Zedekiya mwene Kenayani yegera Mikaya amukubita urushi aramubaza ati iyo mpwemu y'uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe Mikaya aramwishura atuzoba urabimenya ku munsi uzokwitera haruguru mu mpete winyegeza maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati numufate Mikaya umushire Amoni umukuru w'umugwa na Yowasi umwana wanje 27 mutumwami agize nguru rugabo murushire mwibohero murugaburire ibyo kurya n'amazi by'intica ntikize uti kugeza azotabarukira amahoro kuweza azovira ku rugamba amahoro 28 Mikaya aravuga ati niwaramuka utabarutse amahoro uhoraho azoba atamvugishije arongera ati mwabantu mwese muraba muvyumvise somera titre kurikira Ahabu agwa mu ntambara okay umwami agomba kuja ku ntambara arahamagaye abavugishwa amajanane bose bavuze ngo mwami you are too much ijya ntambara uzoyitsinda barabaza ati nta wundi mu profeta ahari tari umwe yitwa Mikaya bamuvuze umwami ati uwo ndamwanka nta nari mwambwira ibyiza baramuhamagara abanza kwigirisha aravuga ngo kujya abandi babivuze genda umwami ndana aramenya kwibyo namubwiye ibyiza sivyo bivuye ku Mana amaze kwimubarira Mikaya avuga atoke none ugomba iki ntwagomba mvuga ibyiza ndabivuze none umbwiye ngo ndiko ndigirisha reka renda kubwira ibya vrai ni wagenda kuri jya ntambara uzogwayo nta kindi aho no guca avuga ati reka ndayireke aca mukubita urushi urukofe recto verso pa mu yari majambo amubwiye ibivuye ku Mana kandi bimukiza muga kubera ibyifuzo byiwe ntashaka kurekura aca avuga ngo ni mumubohe ninagaruka amahoro tuzobisubiramo Mikaya aramubwira ngo ahubwo ni wagaruka amahoro nzoba ntavugishwe n'Imana murabyo migene byagenze donc ntagomba kuginga zimugirira akamaro aginga yumva ashaka kandi none raba Bibiliya citubarira ngo agwa ku ntambara vyo mariki ngo tubadigadige vyo mariki ngo tubabwire ivyo mushaka gusa kandi hari ibindi Imana ishaka kuri mwebwe kandi vy'Imana igomba ari byo vyiza ku buzima bwacu vyo mariki nabwiye ikintu kimwe niba kabeshe niba kakubeshe ntakagira umuntu yama kubwira Imana izokorohereza imyaka yose oya enda babarire ni vyiza ko Bibiliya muyijya yose Imana yatanze uruvyaro kuri 90 iracariho n'uyu munsi irashobora kuba bya bindi yagusezeraniye irashobora kubitevya birabaho misi yose ni aba fast miracle hariho fast food ukeneye inkoko yihuta mu minota ingaya telefone abaca bayikuzanira uyu munsi ubuhinga bugeze kure urashobora kurondera inkoko wewe ufise amagi mu mezi mu ndwi zitatu ukaba weje kuronka inkoko ruvyibushe runganuko kubera iki bararutera ama production milk ibitego uyu munsi nibakirindira etape igitegwa ajya mezi dufate ivoka voilà ivoka jama kuri iki gihe nibakirindira iyo etape normale naturelle yuko igitegwa gikura barabitera inshinge kugira ngo bishobore kunyarutsa ariko mu Mana ni hama hariho fast miracle fast answer fast healing nivyama vyihuta hari igihe biteba kandi iyo parti yaho biteba
abana b'Imana benshi nibo bananirirwa. Ifase yaho biteba ntibayigomba, bagomba ibyihuta. Nico gituma wamucuhura n'abaguprofetiza ko ibyihuta. Muganda akunda Imana, ntuzosimba ama etape. Bazokubesha wamana ivyizigiro bidashika, ariko nagwanda barire ni waba equilibre ukiga kujya Bibiliya uko imeze kose, muzogira ibitsitaza biki imbere y'Imana. Psalm 119 je crois 160 combien ivuga ngo abakunda ivyagezwe by'Uhoraho ntibatsitara na gato. Sinzo kwidoga yane beje yaravyibagiye, no, ndabizi ko yavuze izoshitsa, itarashitsa ni amen. Hari indirimbo vuba nibatwiri muzonzokora ivuga ngo ndagushimiye ibyo wankoreye, ndagushimiye ibyo uzokora, ndagushimiye n'ibyo utazokora kubw'urukundo nkunda. Parti ya Bibiliya irimwo ibyo Imana itazogukorera, ariko si uko ari bibi, ni kwera urukundo igukunda. Ibiguhaye byo kugirira nabi, byo kubujije ubugingo kumbore, ariko no muri ivyo ça fait partie y'ibiri muri Bibiliya. Abo tugikundana numve amen. Abacyumva ko ari ivy'ukuri mvuge amen. My friend, ugumujye twamwa ntiwogira inguvu neza uhagarare haye. Hepo tari ibintu biduha gukomera kugira ngo duhangane n'ibintu dusotse hariya. Voilà on arangirije nce mbandana. Ngaha mwumva ibintu kenshi bibaremesha, bibakomeza, bibaha gutahura. Mugabo hajya niho mugenda gukinira filme ya vrai, nimwasoho kujya mujyanga. Hariya nimuza guhura nibibabwira ngo mureme, hajya muhura nibibasenyagura. Ni wagenda guhura nibigusenyagura, utari equilibre udakomeye, uratagakiza. Nico ituma mubwizwa kujya ingya zikomeye. Nga nindaragenda gacabona akazi ubwo nyene asohotse. Nindaragenda gacatora amafaranga umuriyoni ukeneye ugacutora hajya. Nindaragenda hajya gacahura n'umusheri wiwe yari yararindiriye. Mesherzam dusohoka ujya mu ryango tuja muri filme ya vrai. Ngaha tubaha bagage, tubereka ko jetri ashobora gutera umugere imigeri ibiri. Mushitse hariya ni mwebwe muhura n'ubuzima bwa vrai. Baba henze ngaha, baba profetize kibitari ivyo, bya bindi bitari bya Mikaya. Mugenda hariya atankomezi mufise tudesere udupasteke nitwo mwariye, ariko ni byiza ko muva ngaha mwariye amagufa ingya z'abakuze kugira mushitse hariya nimwahura n'ibigumye mubibone nk'aba petit joueur. Vuga ati we ntashobora kunkura ku Mana, ndazi Imana yanje, abazi Imana yaho bazokomera bakora iby'ubutwari. Kimwe mu biranga ibihe by'iherezo, uretse ko abantu bazovuga ibinezereza abantu, hazoba hari n'amafratiri menshi kuresha karimi gasohosa. Daniel 11:32 verset A. Utuntu tugerageza kuresha. Kimwe mu kintu kizoranga igihe cy'iherezo ngo bamwe bazogerageza kubanyaga n'utwanyu bakoresheje amajambo y'amaremano n'uruhendo n'uruheyihe n'uruyeri. Fete ni muri bimwe none ndakubaze, mvugishijwe ibyo ugomba urankunda kandi urama ufrande, sivyo? Muganda kubari ibigira bigukize bigukomeze bizokugora kubera uri kuranigana na kamere kawe. Ariko Imana ishimwe ku uyu mwaka hari abantu bazopfa mu buryo bwe, simuze mu mubiri, hari abantu bazopfa kuri kamere kabo ku vyabo, hama bace babaho ubuzima bushasha batigeze kuba, hama rero guhera ngaho niyo bazokwe experiment uburyohe bw'agakiza. Nakagira ukubesha mavamuga ati none pastor we wacitse Mikaya uvuga ibibi gusa. Oya, ngomba mube equilibre. Je ndizera Imana ya Abraham, the God of blessings, Imana y'umuhezagiro. Mugabo kandizera ko ni Imana hari bimwe ishobora kunyima. Mugabo toujours ndazi ko ico resi nkekeranye irankunda, kandi byose bifataniriza hamwe kungirira neza, byose biri kondana.
mwabonye abavugishwa ingene bagize ngo yafashe amahembe ngo acavuga ati uku niko ragize niko n'abansi bawe uzobagira. Ni za nkinamico mwama muriko murabona. Dusama divorce no munsi ava ku bakozi b'Imana. Installation spirituelle. Kwera Papa Chris na Pastor Kanyange bamaze igihe batumvikana badahuriza ku bintu bashwana, muvugishwa gacaza aho nyene mwumvise mbe ko Imana yavuze ngo yarungitse mpwemu y'ibinyoma kugira ngo ize kuvangira bajya ba prophet. Ofe nibaze guhuza. Defo na Satani iya gusande utari mature azaca mu bintu wifuza mugabo yavangiye umukozi w'Imana. Suko ari wafo. Hariho même des vrais, aba prophète ba vrai. Mugabo yavangiwe ingene yakira message. Kwera amazi imisi badahuza muvugishwa kaba Imana ikamwereka, mwumvirize. Ikamwereka ingene batariko barahuza. Ahejeje kubibona mu bigumbagumba ingene agira vyinterprete nihagira korera ikosa. Agaca avuga ngo Papa Chris, mbonye ibombora mu rugi wawe, mbonye umugore wawe muri ko muravurugana, ngize gutya ntembereye mu isi y'imwemu. Imana irambwira neza wari warihenze, ujya mugore ntiyari uwisezerano. Mbonye Imana igushumbishije igihe uwundi intore mwiza kugira ngo iguhoze amarira yawe, kubera bikubitanye n'ibigumbagumba ry'ibombora mu rugo. Imana iranyibutse bebe. Hari uwambwiye ngo mbonye uduze, ngo mbonye ugenda n'ikidafumba umwotsi. Sigara ndasiguza ikidafumba umwotsi n'igiki ngo ni ndege. Pourtant ni ndege ngo mbonye ugiye. Okay. Akira uyu mukate, ukunda guhaye uyu mukate. Imana imbwiye ngo nikwigira iguhezagire, abo muzohura bose bazoguha. Mugabo uwo muntu niyigeze abona ko uwo muntu n'umusuma karuhariwe. Iyo Mana iguma ibona ivyiza itabona ibibi ngo ihanura umuntu, kandi ivyo bizomujana mu muriro. Ni yahe n'udufratri n'uturimi dusoza. Bana b'Imana, isho tuma tubingingira, soma Bibiliya, kunda Bibiliya. Reka mbandane. Ikintu ca kabiri kiranga umubebe ntayigaburira, umubebe baramugaburira misi yose. Mukobwa wanje yavuga ngaburira, yavuga mbibira, papa mbibira, bibira papa. Aba bebe spirituel ni babandi mudazana na Bibiliya, mugomba kume mbibira pastor, mbibira ngaburira pastor. Chese ngunda kwigaburira fyondera ugire gutya ucuhuha ucuntamika. Je nco nza gukora ndavuga ryoshe ni vya bindi mugira amen, mugabo ntimuzi kwigaburira. Preach pastor, musohotse nga ntimuzi kwigaburira. Actes des Apôtres 17 hera kuri 11. Bizakozwe n'intumwa cyaca 17 ku murongo wa 11. Ariko abo bari mico myiza kuruta ab'Itesalonike, kuko bakiriye ijambo ry'Imana n'umutima ukunze, basesa mu vyanditswe uko bukeye ngo bamenye yuko ivyo ari ivy'ukuri. Listen, ico Imana igomba nuko muba abantu b'imico myiza. Aba bantu Paulo yaraje arababarira, mugabo agiye ntibaca bavuga ngo oh amen, my daddy, the anointing of my daddy will work for me. Amavuta ya papa wanje w'imwemu azokwama ari karankorera. Oh hallelujah. Baca bagenda mu ijambo bagasoma ngo barabi kw'ivyo yababariye ari ivy'ukuri. Mugabo mwebwe preach mbibira pastor, mbibira fyonda papa pastor sengera ndababara kuruno, ndababara kumushatsi, ndababara ngaha pastor
mwijoro numvise ikintu kinyiganga ku mabati, bisigura iki mu mpwemu? Pastor, mbwira, mbega mbonye simbye kuri etage, bisigura iki? Pastor, mbe mbonye nambaye ikositime, bisigura iki? Pastor, mbariza, mbega Imana yoba, mbe pastor, mbe hajya kunya ikintu gikanye nica utuntu nyene ubona ni babandi bagikunda, mfyondera pastor, mfyondera pastor, mbega hajya kwambara none ijipo ikira ngaha nica frere, twe niturabatayeri ngo tugume tubapimira impuzu. N'ababebe baguma bagomba bafyondere, iki nica oya, iki sica oya, arashushe arakanye, pastor sengera, mbariza turabapfumu ifu. Je ni by'ababebe spirituel abamaze gukura barabizi ko igitambara cyaratanabutsemmo kubiri, bafite uburenganzira bwo kumva Imana, bwo kubona Imana, bwo gukora. Nyimba umunyambibembe Yesu aramweme, warafise ubutinyanka, Yesu aramwemeye ko amukorako kandi acafuye. Ijya ni sembo rikwereka ngo nawe buri umunyabyaha Yesu yaragusigarije ikibanza, nta baprotokole yahasize, urarengana ukamukorako akaguha igitangaza cawe. Mugaba bebe mfyondera asama, hore yanyu gusa kwasama, kuvuga amen. Pastor, mfise ikibazo gikomeye cyane, nukuri umfatire iminsi 3 unyisonzeshereze. Nakurahiye tuzisondesha twese. Kandi rero uguhenda araguhenda akakwensitara, amwibaza urazi imitwaro nombre yanyu, igitigiri cyanyu kingana n'imitwaro yanyu. Rero wowe nuri uwikinege wenyene, iyo nibanga ndakubariye, ukeneye vya vrai ni wige kwifyondera utwo kujya bishushe. Yuri kura yumvira urugabo nka wewe bagiye babona mfyondera muhira, wewe baguhuhire, iga kwihuhira. Wumva edayere iyo umuntu ari karakura ingara zibona ko dishushe, ntari ndaragira ngo urabibona hakiri kare. Fyondera, gira ukwegera ati reka ibintu by'abakristo bamfyondera, abakristo bambibira bireke. Apotre aragowe canke arahiriwe ko ari watari karabivuga ibinye, muzoca mu mutumbera. Ariko nawe nyene nuko nyene niko bimeze, ewana mubwizwa gukura. Lionel Messi yari mugufi cyane, bahavuye baca bamutera imiti kugira ngo arabe ko yohaguruka. Muvyanse kuneza insinge z'ubutumwa bwa vrai muri equilibre, muzobujya gushika swat muragenda, swat muraguma nga murahinduka. Iliadeka umunsi yo mbona umukobwa handi rimwe atanguye umugaburiye ntakivugana mbibira, langaje yarahindutse, ndigaburira aca yicara ku meza agatangura akigaburira, vuga ati biriko biraza. Murinda kunigana bakoze hana abakristo bakirindira kwiyoga tuboze. Ate nkuru umukristo yigeze kuzanga ngo ndakunda mu rushengero rwayo, ngo mu kikino ndahankira, ngo nimubanza kwatuza abantu imbere kubinjira mu rushengero, bihana ibyaha, ereka aho twusengera nahera, babanze batunganye. Haleluya. Ati nivyo nico uhankira gusa, twe twizera ko abantu turiko turigisha batagumara ababebe ngo tugume tuboza tubasige tubanyukure. Twizera ko ucafuye umubebe yiyanditseko agira guti ivyondo yumva ari bien, ari à l'aise n'umuntu wa grave. Mugafata umuntu akuze nka wewe ugacuza, hari kamavoka aha wiyanditseko cha tukubwira deliverance tugutwara hari haruguru, uraboshwa. Mugomba ko tundagira ivyaha byanyu ufise mpwemu yera, deja ugikora ikintu kitari cizi cyaha,
alarme irasona mu mutima ukumva ati oya. Abantu rero bafashe ibyaha binini, gusambana, kwiba, kubesha, oya. Niyo ubwiye umuntu nabi utabizi, mpwemu yera nyimba atarasinzira, urabyumva mu mutima ati mbabarira ndakubwiye nabi. Mugabo umubebe umwanya wose oga nozejo papa urangora asiga tubwira ko tumugora, kandi mwe murangora kwera tumubwiye ngo yoge cyangwa afungure yari yafunguye. Iyo umuntu ari karakura ariga kwigaburira. Batubariye abakristo ababo ngo bari mico myiza, bajeje kubigisha, nico tuma twabwiye kwandika, baca bagenda bagasubira bagasoma bakaraba ngo ibyo babigishije ko ari by'ukuri. Mugabe iyo utagiye ngo bisome, my friends, utagiye ngo ivyanditswe bibe gwawe, uzoshikwa ko nibihe by'iherezo aho hazoba ari nivo yo hejuru ya escroquerie, kandi daciye hanze, iciye mu nzu y'Imana. Niko Bibiri bivuga. Nakubonye nkakubwira ngo wambaye isengre ya bleu, nahitaserutse ntayibonye, kavuga ati none yabibonye gute? Akubariye ngo ejo muri interrogation mwarakoze technology waronse 12 ku 20, ndabeshe simbeshe, uvuga ati uyu muntu yabimenyeye, agakurikira kubarira. Imana rero irambwiye ngo ako rero mbaye babandi akahereje ko niko kabi. Bari mico myiza, baca bifatira ivyanditswe bagasoma. Nyiganza ukwegereye ati ugira umuco mwiza nk'uyu. Bari somera ivyanditswe, Imana ivuga gutya, Imana ihishura gutya, Imana ikora gutya, Imana igomba nkora iki. Umuprofeta aza kumvugishwako araza kwemeranya n'ivyo mpwemu yanganirije. Mugiye yavuze n'ivyo mpwemu atanganirije, biroroshe ko nshobora kuyoba mu gihe nawe yoba yavangiwe. Bari mico myiza. 1 Samuel 30, Dawidi ava ku ntambara asanga iwe mu gisagara ciwe Sikuragi bahamereye nabi, bahaturiye, barafata abana, barafata abagore, barafata iby'ubutunzi bwabo, barabitwara. Ngomba mwumvirize iki kintu, munyumvirize neza. Asanze ibyo byose byabaye gutyo, mwibuke umwami yaba hari umuvugishwa, hariho n'umuherezi. N'aba bantu kenshi yaba contact cyangwa abantu Imana icako iganiriza. Muga kenshi n'umwami yarabanza kukonsulta umuprofete, hama umuherezi nawe yarajejwe ibikorwa byo mu rushengero. Dawidi iki kinakora nico ngomba namwe mwimenyereze gukora nk'abantu bari kubarakura. Abantu ngo baca batangura kumwidogera nk'abagomba kumutera amabuye, ariko ngo ariremesha. Hanyuma verse avuga ngo he strengthened himself, ariyubaka. Ahantu ushaka ni verse 7. Maze Dawidi abarira Abiyatari umuherezi mwene Ahimeleki ati nunzanire efodi hano. Nuko Abiyatari azanira Dawidi efodi. Acakora iki? Witi Dawidi araheza asiguza Uhoraho. Mwumve ikintu yakoze. N'umwami yari gushobora guhamagara umuprofete timbwira ndende ndabahambye canke ndabireke, ninagenda ndabahambye ndabaka ibyo batunyaze canke. Mugabo yaranse kuba umufeneya arinde guca ku wundi, abwira umuhereza ati mpa umwambaro w'abaherezi na jewe ngomba kwambara efodi wari wo mwambaro w'abaherezi. Niyaca ku wundi muntu avuga ngo ngomba nisiguriza Imana. Iyi niyo maturite ikwereka. Niyagombye ngo bamufyondere bamugaburire, yavuze ngo mbwirizwa kubirondera, ndabisorome, ndabiteke, ndavyirire. Ibyo nitekeye, ibyo bantekeye byoshobora kujamwe uburozi cyangwa bashobora kubiteka nabi, ariko ibyo nitekeye ndabishiramwo isuku ryinshi. Aca asiguza Imana
mugabo kubera ubunebwe bwa kino gihe mwo kutegera Imana, mwo kutifyondera, mwo kutigaburira, ari byo bizana amaskandale no guhendwa no kuba escroque, baca bo bagomba sigurira, mbariza. Ariko we waravuga ngo nubwo ndi umwami ngira nambura umwambaro wa bwami, ngomba nambara umwambaro w'ubuherezi. Ninde arabona ko mood canke atmosphere ingene uryohewe canke ubabaye bishobora gutuma ijambo bakubariye kandi bivuge gutya, nsanze unezerewe ndashobora kugucokoza nkabwira ati Pastor Claude, urabona ingene wambaye? Asanzwe ari muri mood iryohewe ashobora kubibona ko turiko turajokinga, turiko turakina. Mugasanze ababaye ngaca mvuga ikintu kitaryoshe, ashobora guca acakira nabi. Suko mvuze ibintu bibiri bitandukanye, ni kubera atmosphere arimo. Murumva ibyo mvuze birumvikana? Par exemple, nimurabona abavyeyi akubita umwana atamukubitiye ikosa koze, amukubitiye ingorane afise. Murabazi kubibona? Kubita umwana ngo kandi we ni kumeze kuva muri 2023 nuko wari umeze, kumba muhoye ingorane afise n'ibibazo afise. Ministère prophétique, iyo Imana itanze message ukaguma uhagaze muri message ukabaza Imana, urashobora kumva icyo Imana ikubariye ku muntu. Uciuja mu ma emotion urashobora guca utakara, uvyakiriye mu bigumbagumba, ugasanga we interprete nabo buvugishwa Imana iguhaye, ugasanga urayovye. Nico gituma rero tubigisha kwigaburira. Nivyo bigutuma ntibica ahandi hantu, ugiye direct ku Mana ikubarire. Nivyo bikurinda kwihenda no kugwa mu kino gutari kugwamo. Aha Dawidi yisiguriza Imana ari ifyondera. Namaze kumva bavuga ngo ngo twe dadi wacu we ntumuzi wewe, ngo amavuta yiwe, ngo kana amavuta yiwe ngo aguma ari karadukoreraje, ngo haje ngo naho nasenga ngo amavuta yiwe ari karankorera. Ndabitangaje, uzo nabiposte. Niba ariko bimeze, umunsi umwe uzokwihenda, nta gukorera igihe nawewe utari kurabana n'Imana. Twebwe mu gusenga ntago ikinyanya aguma ari karadusengera. Aha twese atuza amazina, aguma ari karadusengera. Umva, ni mwige kwigaburira. Ndababarira, wogenda aho hafi mu Rwanda bakakubarira igihe ca COVID, harabaririmbye inzi akomeye, twaganira kambwira ngo regaje nainzi ngo ndakijira mu gihe ca COVID tutakija gusenga, twino vyagumye bigendeka. Kwera umuntu yamaze gusenga lundi, vendredi, dimanche no mu fire point, yumva umengo ndakijwe kwere, kandi jewe ndi umuntu wa grave ndegera Imana. Nagiye numva muri mbambwire wigaje nainzi ngo ndakijijwe. Ufite kwera ubu tutakija gusenga, biranga no kusenga no muhira. Ukarondera turirimbo, tugenda buhoro, tugira gute, ukaturondera ukumva nibipasa. Murego ubu biranga nuko nsenga. Bwawe ndi nasanze nasenga kubera turi kumwe nabandi. Ndibaza aho bibihe nkabijya vyabaye. Hamwe mutaronka uyu mwanya muze tubabarire. Utamenyereye kwigaburira bizokugora, utamenyereye gusenga bizokugora, utamenyereye kwisondesha bizokugora, utamenyereye kwiyegerera Imana bizokugora. Twe biracagendeka. Yemwe ndabizi muri kunzira, ariyo bari kunzira bari ngaha. Mugira Imana muzoje Canada, muzoje Etazini, muzoje nagambuge muri Ukraine, muzoje muri Risi, muzoje he. Ndababari. Nibaronka uyu mwanya turonka. Nibaronka uyu mwanya twe turonka. Aya masabiri wo yakura. Atatu. Ikimba bajara umuntu. Turaganira mbwira ama statistique. Avuga ngo abantu binjira ngaba bakijijwe ngo bagira kuri 50,000 muri Canada. Ngo ariko bagize ama statistique abinjira mu rushengero
ni 2500. 50,000 2500. Nuvuga bashitse ntibakironka wa mwanya wuko ko muri bari bamenyere gutamikwa bucu bucu tiki 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 ijya bashitse aho bitaborohera ntibasubira gusenga. Mwe turiko tubaforma gutya, uba mu bugaragwa, uba mu mazi, uba mu misozi, uba hakanye, aho uzoba uri hose niwamenyera kwigaburira aho bazogutereka hose uzoga muri wa wundi. Uzoga muri Daniel muri Israel, uzoga muri Daniel muri esclavage, uzoga muri wa wundi atanyiganyiga. Mugamenyere bakugaburire, ugiye muri ivyo bihe birakugora. Je nibuka umuntu umwe yaroga muri douche amazi yo hejuru, hama umunsi umwe agenda kuri piscine, urumva igisimu cariko kiraza buhoro, agiye kuri piscine abona utwana turi mu bwato muri piscine turi kuturoga tuva hejuru dusimba fyu 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 fyu. Abiravye hariya ariyumvira none amazi yo muri douche yoyo nituyisukako bijya bujya bwana busohora uriko burashobora petit problème bijya neje vyongora wabatu kura acha munipishe mbisa acha simbirayo. Erezuma ko hari haba maître nageur yaratanguye gusoma nturi kubera iki yibaza ngo muri douche muri rujya ruzi rw'iwabo nahajya biza kugenda gutya. Ni wagenda ahantu badasenga utamenyereye kwigaburira uzogwa muri piège. Iyo uri kumwe n'agashuho kabandi wumva umengo nawe birimwo, ariko subutube wenyene. Ni bande bihora bigora gusenga bari bonyene? Ni bande byorohera gusenga bari kumwe n'abandi? Byorohera je ndimo. Abanyeshuri bama batinye ikibazo hari uwanteye inkuru ati je ndiko nsenga je nyene sanga ndiko nditera inkuru je préfère rero ngwani sanga ngo nasengenda mu vyiyumviro bindi ntivyoroshe gusenga uri wenyene mu gihe utabimenyereye. Haleluya, haleluya. Murazi catunze ba Daniel, Meshaki, Abednego mu gihe cabo hari abandi bavuze ngo hako dupfa reka tugire ntidufukame tuzokwihana. Muga abandi bo icagezwe cari mu mitima yabo bari babandi. Ndavyibuka turi kwishuri ariko yasanga uri mu ishuri ry'abantu badakijijwe bose kandi bose bakuni ikirori. Haba rero rimwe kubera utarakomera wasanga utaraba mature wasanga bavuze ibi nawe wagiyemo ahandi ukavuga ngo hamwe nohora nanje simvuge bava bantwenga. Mugabo umaze gukura ati kare bavuze ibishego wacuhora je sinavuze nabi ntacu reka numvirize gusa. Mugabo utanguye gukura avuga ati umvirize muri yubaha mwebwe ndahari ntimuzosubire kuvuga ibyo bintu murindire mveho kandi bacabihe mari ko arabivuga ushitse pastor araje kandi sinabibwaye pastor mugani kwera natanguye gukura. Sinemera abantu baguma bantera umucafu ntera umucafu ngumenga abana muze murabe guterana ivyondo nibisanzwe. Mugabo wewe wobigira mugura abahantu bariko ravuga nabo ugacora ico ni symbolique irakwereka uracara umubebe. Icerekana kuri kurakura biragaragara. Umuntu umwe yagiye ruguru abantu b'ama projet ama ONG bagenda kwigisha abantu ahantu abantu batanywa amata kugira babahe n'imfashanyo z'inka. Hama baca bitwaza nyene mushimiste kugira ngo kubesplika acaratangura. Murabona mu mata amata agizwe n'ibi harimwo mengo ni 87% y'amazi hajya mu mata, harimwo ama proteine harimwo ibi harimwo ama pourcentage. Yumvire ariko abisigura abantu bahehe ruguru. Abantu baramuraba ahubwo bagaca basinzira ati ivyo nitwo turabitaho. Umuntu arabona ko atabitahuye wundi wa ruguru mugabo yize camubwira ati reka ndabasigurire mu buryo bwumvikana. Acagenda abara ati yaravyibushe camubwira ati bana
ntimwamenya akamaro k'amata. Raba aya maribori ari ngaha, aya n'amata. Raba aka kabiri mvise, aya n'amata. Murabona ibi biguru byanje, aya n'amata. Baba nyagihugu bari hariya ati kumbe aho sudoshe n'amata. Abakristo gira turi bagomba kubanza kudusigurira Matayo, Luka, Ishurirwa, ntutubwire birebire. Abantu bagomba gutangura kuraba. Wabwira ati urabona ngene nahora ndi Rugara Jean Baptiste, aho bona niyegeranije iri ni jambo ry'Imana. Nkiri umwana uravyibuka ko je utamagararako nagira naguhaya 3. Hajya usigaye ubona rero nginigira ngo naje hajya bijya byose ni jambo ry'Imana. Baje ngo bamerezeko abana ntibabeshwaho n'ivyo bakeneye, babeshwaho n'utu envie ivyifuzo. Sivyo ntavyo akeneye. Umwana ashobora kuba yahaze mugaca murengana ahantu agaca abona ice cream. Papa, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Ntayakeneye. Wayimugurira akagikiko kimwe arahejeje. Mwarenga papa amagi. Ntayakeneye. Mugabo vyose kwera muri mukabari ugira amahera utayagira, abonye amagi. Banari gihe abantu basohoka bafise top babanje kugira calculatrice, tunywa ifanta imwe ni nimba ina brochette twahejeje kandi batwara top. Uwamaga gacaza ugwana rugacaro papa amagi. Wewe hana habari kwa tamahera muri imenya. Aba bebe spirituel ntibazi ico bagomba, ibibagendesha n'ibigumbagumba gusa. Byose baratora, byose barakorako. Ariko umaze gukura urabizi ngo nubwo bampaye menu, reka ndeko vuga hazimvye, nubwo bampaye menu kuri Kapline nkaba mbona ko inkoko nubwo ndayifuza ntayo nza gukomanda, kuko simbeshwaho n'ivyo nifuza, mbeshwaho n'umufuko. Nubwo ndayishaka inkoko ndayibona icafye kuri menu, umufuko wanje ntunyemerera kugura iyi nkoko, unyemerera kugura icayi c'ibihumbi 4. Iyo uri kurakura uramenya ivyo ukeneye n'ivyo udakeneye. Urarobanura ivy'ingirakimazi mu vy'imburakimazi. Uramenya gutangura guselektiona ibi ntibabikorako. Ntibicara aha, ntibicara mu vyondo, ntibakora kuri ibi. Nivyo natwe Imana tugombako. Iyo uri kuraba mature no mu buryo bw'imwe, ugenda uramenya guselektiona ivyo ukeneye n'ivyo udakeneye. Ibi nivyo bizoza birakwereka ko uri kurakura. Imana ibahezagire kandi bakomeze ibahe gukura. Umunezero wanje mbere ko dusenga ni yuko guhera uyu munsi wo kwifatira ingingo. Kumure ndabivuga muri kirute ya 2. Processus y'urubuto gukura nuko kwifatira ingingo yo gukora ivyankenerwa byose, kudaselektiona, kumenya kwigaburira, kumenya kwitekera no gutangura kugendeshwa n'ibikenewe apana n'ivyifuzo byawe gusa. Muhaguruke dusenga Imana. Ngomba wisengere muri no minota 3. Vyonezera nsigaye mbona abakristo azakora ati Imana yanganirije yavuganye nanje kunuko kwishengero. Imana irikivuga iki? Numvise mpwema ari karamishurira. Hari jambo kugira avuga ngo ku munsi w'indwi nari muri mpwema. Ntiyari mu rushengero, yari muri mpwema. Namwe ariko musigaye muganira n'Imana, mwumva Imana, mukorako, murongorwa na mpwema, kubera muri ko murimenyereza kwigaburira. Urambuye ikiganza cawe, nagomba wisengere. Mana mpagukura Mana,
ico byonsaba cose, etape byonsaba gufata, inzira byonsaba gucamo, fasha kutihenda mu buryo bwo kurondera ko bantamika, mu buryo bwo kurondera ko bangaburira. Nagomba umuntu wese yisengere biri sincere, biva mu mutima. Fasha Mana, crie à l'aide, saba ubufasha Imana, saba ubufasha Imana. Ntitubwirizwa kwama turiko turaguha, turakugaburira gusa. Ubwirizwa kongera kinjya wigaburira. Ubwirizwa kugira imico myiza nk'abakristo b'iberoye basesangura ivyanditswe. Ntimubeshweho n'udusosa gusa. Niwisengere Mana shoboza. Magukunda ijambo ryawe uko riri kose. Magukunda Mwami. Magushira umutima ku ijambo ryawe. Makuririmbura Mana. Mananje kwiyonkera. Makwiyugarana jenyene. Vuga ngo Imana ya Eliya niyo Mana yanje. Elisa nico yakoze. Singomba kuvuga Imana ya Eliya gusa. Ndagomba abandi bazi bavuga Imana yanje. Nawe uragomba kwama. Ntuvuge ngo Imana ya Pastor Lopez, Imana ya Apotre Keve, Imana ya Pastor Claude, Imana ya pastori bari hano. Uragomba kwimusa Imana ibiriko iravuga. Nawe vuga ngo Imana yanje yanganirije, yambwiye, yanyeretse, iriko irankorera ibi. Ndagomba kumva. Iyo niyo karite, iyo niyo Imana ishaka muri iki gihe. Ni wisengere, bwira Imana igufashe. S'il te plaît, ni wisengere Mana fasha. Fasha Mana. Fasha nibagume bantamika. Fasha nibagume bamfyondera. Fasha nibagume bangaburira gusa. Fasha Mana. Fasha ndi jenyene. Fasha ndi jenyene. Hallelujah. 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 Fasha Mana. Fasha Yesu shengero rya. Fasha Yesu ubwoko bwawe. Bamwe bavuga batazogira rya shengero ritagira amarabaga, ritagira injebejebe, sans ride ni tache. Papa, iryo niryo dukeneye. Karite Mwami y'abana bawe muri siege. Ndakwinginze mu izina rya Yesu. Hingura umuntu wese ahinguriwe muri Kristo. Hingura umuntu wese Mwami ahinguriye mu ijambo ry'ukuri, the sound doctrine. Mana, ibyizerwa bizima. Ndakwinginze nagire wihenda. Ndakwinginze nagire Mwami. Numwe atuvamwo. Ari kumwe wese agire etape zose zikenewe. Yesu turakwinginze. Turakwinginze Mana. Kora ibwina mu mitima y'ubwoko bwawe. Mana, ntihagire n'umwe Mana. Mana vamo kumwavuga wa mwana kuranduka kuri Yuda. Ndasenga Mwami bose ino etape yo gukura, kwigaburira Mana igwire hano uno muco mwiza. Bari muhira, bari kubuzi, bari mu rugendo, aho bari ubaye kumenya kwigaburira ibyo kurya by'imwe kugira ngo baba abantu bakuze. Mana uzoba ukoze Mwami. Turagushimiye mpwemu yera. Wowe uzi kwemeza, wowe uzi gukonvenka, ukonvenka umwe wese. Discipline ikenewe ibandanye gufata ikibanza muri umwe wese. Urakoze, turabigushimiye mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Mbere ko tugenda, niba hari umuntu atarakizwa, atarakiresa Umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, abakozi b'Imana turahari. Uze twegere tugusengere wakire Kristo mu bugingo bwawe.